Nyene gatoyi kari karyoshe ukuntu tuca turabona Fanny na Berndoy baragwanye mu nda. Yes. Ubumwe barunze ubumwe kandi. Ariko ubwo bumwe bunze twabuboneye uyo munsi nyene n'ivyiriwe birasirikira. Ugukurikira twabonye bwa bumwe ngo burabandanije. Mwashatse kuduha content nk'abamenyesha makuru canke mwashatse nyene n'igiki mwashatse gushika kujya munsi. No, tout d'abord ntabwo ari ikintu cari prévu canke twari twateguye. Numwe mu bakinyi Happy Riva niwe yabasavye. Aravuga ati ndashaka yuko Fanny Lavine turabona yuko bitavye abantu ari benshi biragaragaza urukundo muri industry ya filme ariko turashaka ko Fanny Lavine na Abel Nduwayo hamwe na Mr Libert bogwana munda hanyuma baragikora mu rero je nkaca niyumvira ati none gasha ko turi mu rugamba rwo kurondera ubumwe gusubira hamwe kuko mwebwe ndazi uko muri kose muryoherwa cyane mubonye abahora bakundanye bigeze gushwana basubiye hamwe SABBAS wibaza yuko kizofutwa niki kijya kintu cyuko bigeze guterana amajambo barana tukana kabisa bararengera bararenza urugero SABBAS bibaza ko bizofutwa niki byo kintu kizobifuta nuko batoba imfungwa za kahise. Okay, so base kuko jite hari umumamanzi yeze kumbwiye ko mwakoranye indirimbo hama kumaze gukorana indirimbo yitwa Micheline kesho besha akunda kumwita Mishu arimba muri Have yeah uba Amiko mwakoranye indirimbo iyo ndirimbo mumaze kwikorana ati ucuja mu Buganda maze kugenda mu Buganda ngo iyo ndirimbo barayikunda maze kuyikunda bashaka kubwira ati ngo uyihindure uyirimbe mu Kiganda hama deni ngo ucuraza muraja muri studio muririmba mu Kiganda mumaze kwirimba mu Kiganda ariko muri video utushira mu undi mukobwa atariwe ibyo nyene kuko just ndi Jendi kandi umuntu nkunda kumva yise mu mande zose. Ego sino kumva uri yana ngo numve ko yango nyene cyo ngo guta kugucira urubanza wowe kandi ubuhari. Jise ni kukwibaza just like nyene. Ibyo bintu nibyo byagenze gute kugira ngo jise shike ushire wundi mukobwa muri video waririmbye iyo audio OG atarimo. No, ivyo Nishobora bujuje niki inya. Twatangiye kubona Fanny Lavine aja mu Rwanda akina filme na Asia after igihe gitoya Asia ni bari Asia acaraza. Ubu yani yaciye igihe na Abeli acagenda mu buga ari mu Rwanda nyine akora filme n'ujya Asia. Ese aragaruka. Ubunya kandi twongeye kandi kubona SABBAS ariko akorana n'intare ingore. Sekiyo cyanje cy'ubujuje aho gihagarariye ni ngahanye. Bega Koko abanyarwanda bajya bakinyi bakina amafilme yo mu Rwanda mubizira yuko babaruta cyangwa ari kindi kintu mu profita kuri bo. Okay, ubwa mbere na mbere reka mvuge nka SABBAS icajanye Fanny Lavine mu Rwanda muzokimubaza icyatumye akorana na Asia niwe mwokibaza. Abel nyene c'est la même chose. Impamvu nanibagiye kuko urumva yani SABBAS abaririmbyi baririmbura bazi hari umurimbyi ushobora kumvizwa ukavuga ati no muririmbyi vraiment oya nkuka karorero harabaye Primustar nga mu Burundi Orega aratsinda Double J aravamwe mu gihe umuntu wese azi neza yuko Double J azi kuririmba atotsindwa na Orega rero ikibazo canje kigaruka nikija hariya muri ba Orega nabande karorero SABBAS aremeranya n'imiririmbire ya Happy Riva ko benshi nimara kubajika ikibazo cyo barabambwira ati ukora fya Happy Riva mushauri ibi bitwa byace urumva SABBAS we aremeranya n'imiririmbire ya Happy Riva ko ari karasora n'indirimbo nyinshi mu buzima bwanje nibaza yuko yahagurutse azi yari karaja azi n'ivyo arimo ariko niyo abahagurutse ngwi kwinezereza gusa canke ari past time ataboni yava niyaje yohagarika ariko niyo ababona parce que yo vision yiwe je ntayo nzi urumva uwo muhamagaro wiwe ntawo nzi
indoto yiwe nico ashaka kugira ko ntaco nzi rero ndubahiriza cyane Ego. urumva ndubahiriza iyo ndoto yiwe icatumye haguruka kuko ntaco nzi mwico gihe sinshobora kumujajinga ngo ndamubwire ngo hagarika canke ngo randanya canke ngo ndamujajinge ngo imiriri imbere yiwe kwa jewe I do respect igikorwa ciwe jara musambaje uramutsumbajije ico kibazo ati ubona gute SABBAS iyo arekomeze kuririmba no gukina amafilme sinenda guca ari abo do you know why kuko rachata kubya ati nakomeze kubera ko film ubuzima nyene yani yabaye yakire sico nyene kuyakira na the way yani acting amwe kandi urabizi tugeze kubo byo ku acting yani negura benshi si so yani kuba ndamwiwaje ngo bati umutipe arabizi kandi nkaca ni mpamvu gisina kukaje indirimbo ziwe ni kuba ko gisina indirimbo ziwe arabizi bisigura ati rero ni yakabaye atabizi byari kungura kuvuga ati nyene SABBAS bihebe naguca avuga nyene nimba ubona yuko kukira filme ubona yuko ari nuze ya bikomeze ariko kuko zineza yuko nyene kuko ari byo wawe nyene umva rero yani umva Riva mucamake gusa message yuko bati abihebe Riva na abihebe kuko yakaba yabizi SABBAS yakuvuga ati sharu kuko Imana aririmba ye bro komeza ako nimba taze example urinze gutanga example ngo mama ni inshuro ya mbere kurikoresha umwanya media ni inshuro ya kabiri nakoresha umwanya ariko kandi ni n'inshuro ya mbere turi kumwe na Stone mu rugo kwa SABBAS aho twamugenda turavuga ati reka tuyage cyane ahanini ku bikorwa asanzwe akora bakunzi bakoresha umwanya media ndibaza mumeze neza ndabakunda reka manze nifurize pasika nziza nubwo tarashikamo abakristu abemera Yesu ko yavutse arazuka ndetse nifurize na Ramadan abamizima basanzwe badukurikirana banadukunda cyane nyene ibintu nk'ivyo muri rusange ndabakunda cyane rero ndi ngaha ndi kumwe na Stone na SABBAS murazi Stone yakora SABBAS murabizi vyakora mu bisanzwe nta vyinshane tugomba kudondagura ngo urumva ngo kunuku tugende ino tugaruke ariko twico no babwira cyo SABBAS araberewe ariko rero imbere ko ndabwira ngo araberewe kwanza ndabibemetse murabizi kwanza ko abegwa n'umuntu kwanza yambika abantu sigura yuko ivyo abambika manza kwanza kwipima tereka shana jewe kombera SABBAS umeze neza namahoro turashima Imana nashaka manzu twenge kuko udatwenze kwanza ndabona umengo sinokwemera neza yuko uri muri mudu nyene nyezi na ikiganiro none mpava ntwenga atani kintwengeje kwera jewe ico nkoze rero ngurabegwa ngo manza kwipima narinzi neza ko gatizo kugutwenza kece tuyaje natwenze nuko nyene ego Stone umeze neza ndashima sana ha bula kuza koresha umwanya media nze ko meze fresh n'ibisanzwe turi nka bora tukumwe na Mr Ubuzima Mr SABBAS nyene umukristo best singer best actor sha so gushikira yani burya umuntu yambika abantu bashaka kumwita gute kandi umuntu fashion designer best fashion designer just nyene iboro byinshi cyane ni sawa muto namahoro kandi unashima rero guys is first time yani jera SABBAS duhuye nyene just like this ewa nani bwo mbere kwanza afite amaboko yoroshe twamwe muzabiza amaboko yoroshe muze gusiga amavuta yabaki no ni bisanzwe ahubwo sindavyumvige nuvuga ngo mfise amaboko yoroshe kandi agira natize umuntu umwe ukuboko kuragize nuko nako kugira kuvyimbe naha vyimbe bihera ha oya igira pompage cyane pompage y'ingumi oya shize namaboko usanga yakoreshaga akwambara amagambo mukora right sometimes ego bakunzi bacu rero SABBAS nukuri ntababeshe SABBAS n'umwana mwiza cyane SABBAS nukuri kw'Imana SABBAS numuntu jewe yanyoroheye ku buryo ntarinzi yuko yonyorohera kuko murazi akajagari kanje murazi ko ariko kantunze rero hari abantu benshi uzabumva ngo je koresha umwanya vraiment ngo je ndi seri ko SABBAS n'umuseri ngo je no kuri koresha umwanya vraiment je nitwohuza kwe koresha umwanya kuri ngo arajagara ngo zukunukunuka ariko SABBAS nukuri yarampaye umwanya turayaga kandi biragenda SABBAS ino ku kwezi guheze muri mu ncamake byagenze gute ubuzima bwawe byagenze gute nko muri uko kwezi guheze ukwezi guheze ukwezi kwa kangahe kwa gatatu guheze ibintu nyine vyagushikiye byiza canke bibi mu bisanzwe muri rusange byagenze gute kuri SABBAS ndashima Imana novuga ngo ukwezi kwa gatatu byagenze nkuko Imana rero biteguye nagize ibihe byiza cyane ariko kwari ukwezi kw'ibikorwa nari mfise ibikorwa byinshi cyane na cyane shooting
ya filime yacu nshasha canke série yacu nshasha yitwa Ingaruka aho no mu gusozera kuno kwezi kwa gatatu twari twakiriye abashitsi b'ivyamamare muri filime bavuye mu Rwanda harimwo Tukote harimwo na Antoinette Speransia ariko benshi bamenyere muri filime Intare y'Ingore rero twanagusozere neza cyane kuko le 26 mars itariki 2026 ndibuka niho twasa n'abariko barashira ku mugaragaro ino série yacu nshasha yitwa Ingaruka aho twari kumwe n'aba acteurs presque bose si bose ariko benshi kabisa batari bake twari dusanzwe dukoraniye hajya muri Hidden Talent aho twariko turaganira cyane nk'abakinyi ba film ariko urumva yuko kwabaye kwezi kw'ibikorwa yaramashutingi kabisa kutaruhuka hamwe ushobora gusanga wamaze nk'indwi yose uri mu bikorwa ariko ndashima Imana yaradushoboje ibikorwa byagenze neza no kuvuga ngo Imana ntaco ndayirega kabisa SABBAS uti ku kwezi kwa gatatu kwari ukwezi kw'ibikorwa byinshi cyane impamvu nakubaje muri uko kwezi guheze nuko abenshi babaza ati uri no mwaka uheze byagenze gute bica bija birebire gose muri mwaka uheze hari byinshi twayaze muri uyu mwaka uheze nyene hari byinshi wakoze tubidondaguye rero usanga ikigano gihereye muri ivyo nyene ni vyize ko twomenya kwanza mu vy'ukwezi guheze hama turabe rero ukwezi kuza rero tugiye gukora gute SABBAS uri umukinyi wa film ukongera ukaba no muririmbyi wamenye ryari kwanze kufisa imana yo gukina filime kuko exact just nyine SABBAS byatangiye kumumenya nyene ewana ariko araririmba ko indirimbo na Roza Muhando ari n'indirimbo aho onye just y'igiswahili tangazo la mbingu right ya one of my favorite song nyene watanguriye wamenye rero gute kufisa imana yo gukina filime wenda nashaka kubaza yani mu bibazo bamaze kukubaza ko nibwo bwa mbere dowe wenda nyene wabyisaga ngo gute cyane murakoze cyane je nari nsanzwe ndi muririmbyi narakina amateatre bisanzwe muri eglise nta ndoto nari mfise kuzoba umukinyi wa film aho byatanguye mu mwaka wa 2019 oui 2019 nahamagawe na KAMIKAZI Sandrine benshi baramuzi ni umukinyi wa filme ni n'umuririmbyi mwiza cyane mbonye nakaryo ko kumutasha niyabona kino kiganiro ndamwemera cyane ni umusista wanje nemera yahora ntumira mu bikorane hehe mu nyuma yarafise film ariko arakora yitwa Musi y'Ijuru arampamagara nakinye ndi nk'umufiance wiwe hanyuma umunsi wa mbere nja imbere ya kamera nkina film Riva niwe yari mu cameraman yongera directinga arampereza script nasomye rimwe ndabikora arambwira ati ubikoze neza kuruta n'ukuntu nari ndavyiteze kuko ndi umuntu novuga ngo niyo ndemanwa canke ni kamera yanje no mwishure ibintu nsomye kenshi bica vyinjira rero nsoma script rimwe ubwo ako kanya narasomye ncisha kwa maso nca ndamereza script kwa kundi nyene yarayikeneye arambwira ngo uri umukinyi arambwira ngo niryo rya mbere ukinye ndambwira atego niryo rya mbere rero ndakina iyo film irahera abantu barayikunze abantu baravuga ati congratulations wakinye neza numva umengo nibisanzwe ivyo birahera mu nyuma abandi batangura kumpamagara Abel arampamagara muri filme Paradiso nari bariko bakoranye na Riva nyene wundi yitwa Habona avuye muri Tanzania barampamagara no kuvuga ngo urufunguruzo rwavuye muri irya filme ya KAMIKAZI Musi y'Ijuru nca ngenda menyera rero uwo mwaka wa 2022 no guhera muri 2021 nari nagize ntuze iyi inspiration kuri filme yitwa iya ubuzima ngira inspiration turi ku mpanda twagiye gushingura uwitavye Imana hanyuma ndaba abantu bose baba baryamye hajya ahantu ndavuga ati none kumbe vya bintu byose duharanira mu buzima vya bivyubahiro yaba amafaranga kwa kubaka amazu kwa kugura imiduga byose birangira umuntu wese aryamye mu kantu kangana gutya mbona yuko umuntu parcelle afise ku isi ariko ajya kantu ko nyene aryamamwe rero nshangira intuze ide yo gukora filme yitwa Parcelle y'umuntu no kuvuga nari nshaka kuvuga iyo parcelle y'umuntu ko ari kajya kantu umuntu aryamamwe yamaze gupfa ariko mu nyuma nca ndabidevelopa
ndibuka yuko inyuma y'ubu buzima tubaho no mwisi hariho ubundi buzima nca nkora filme numva ko coba cagutse cyane mu gihe nogira ubuzima kuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima no kuvuga ngo ninjiye mu vya filme gutyo sindi wa kera cyane muri bino bintu vya filme ariko mu nyuma maze kubijamwo nasanze nari narihenze ati nari narihenze gute maze kuja muri filme nabona filme nk'ikintu cyo kwinezereza nabona umenga ni entertaininga gusa bisanzwe ariko filme ubuzima maze kubona amatemwanyaje y'abantu bakijijwe kubera filme ubuzima abantu bambwira ati tuzobatizwe gikinaka twakijijwe kubera filme buzima abantu bakantelefona mukozi w'Imana dusengere abantu bakihana abantu nkabafasha kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukizo bugingo bwabo bari mu bihugu byo hanze tubikoreye kuri telefone ndavuga ati kumbe filme yari a best way yo gupreachinga kuzana abantu benshi kuri Kristo hanyuma nanje nari nkaba nabifashe nk'imyidagaduro nk'ibintu bisanzwe ndavuga ati ahubwo reka hano hantu nongere inguvu parce que je no mu ndirimbo zanje ngira babizi za turi bishomeri turafise umurimo indirimbo za evangelisation sindi cyane muri praise and worship ahubwo ndi umuvuga butumwa ciye mu ndirimbo za tangazo la mbingu ni indirimbo zose zivuga butumwa ndavuga je nsanzwe ndi umuririmbyi ariko nsanzwe ndi n'umuvuga butumwa no mu ndirimbo zanje ahanini ntanga message isengesho ubuhanuzi guhanura ibintu mwe n'ivyo ndavuga ati rero ko nari nsanzwe ndumuvuga butumwa ndabona ko filme igiye kumbera inzira nziza cyane irembo ryiza cyane ryo kuvuga ubutumwa mu buryo bwagutse njanshiramo ingufu rero basi wavuze kuvyerekeye like yuko ari abantu benshi bace batangwa kuza bakira Kristo yero kana bafashe nyine kwakira Kristo bici kuri telefone akenshi yisi cyangwa abantu benshi yani jero bwo ko ari abantu benshi badatahura kuvyerekeye inzira y'agakiza baca baba biyumvisha just like umuntu afise ubwo bubasha bwo kwakirisha umuntu agakiza nujya mu pasteur ngo aba yarasizwe amavuta mbega waramaze gusigwa amavuta cyangwa ufise ukundi kuntu bitahura no simfise ukundi kuntu ndabitahura ahubwo mfise uko ijambo ry'Imana ribivuga kuko Yesu yavuze ngo nuko nimugende mu mahanga yose muhindure abantu kuba bigishwa banje abivuga iyo ntuzeye iyo passage ntantu namwe mbona aharu abwira abapasteri canka abwira abaprofete no kuvuga umuntu wese yitahuye ko ari umwana w'Imana umwe wese yashitse mu bwami umwe wese yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe afise ubwo bushobozi bwo kuja kuvuga uburyohe bwa wundi Kristo yakiriye ntushobora kuvuga umuntu utazi nivyo ntushobora kuvuga ibyiza by'umuntu nawe mutarahura nawe mutarabonana ariko Kristo ko nanje twahuye kuko nanje namwakiriye ndumva yuko nanje ndi muri babandi bategerezwa gukora iyo tashi rero ivyo bintu abantu bavyumve nabi ntibiyumvire ngo ico ni gikorwa ca pasteur ngo ni gikorwa ca mwarimu ahubwo ni gikorwa c'umwana w'Imana wese kabisa SABBAS hari ibintu byinshi usiguye kandi bimwe mu agenda bitahuye ariko SABBAS urukundo muri filme gongereza iki dufate nkamwe bwe muri ko murakina filme kuko aha mu Burundi hari ibintu byinshi cyane bigaragara nk'inzankano mu bantu bari bakundanye mu bantu bari basangiye umurimo umwe ariko hakaba na bamwe basukamo mabisi bakazimya umuriro nshaka kumenya kuri SABBAS wewe urukundo nk'ubakimba filme cyangwa mu baririmbyi ba gospel byongereza iki icambe na mbere tuvuze urukundo abantu bamanze babitahure neza si rwa rukundo rw'umugore n'umugabo yashatse kuvuga rwa rukundo kome rwa rukundo agape bwa bumwe kwa kumvikana tugiye ku ijambo ryitwa urukundo Bibiliya ivuga yuko ariyo ngabire iruta izindi zose naho uvugishwa mu ndimi z'abantu n'iz'abamarayika naho wotanga umubiri wawe kugira ngo urokora abandi naho ufata ibintu byawe byose ngo uri kuratanga utagira urukundo c'est rien rero mu bisanzwe urukundo ni Imana n'urukundo mu bisanzwe Imana yonyine ubwayo n'urukundo rero kugira ngo bimenyekane yuko iyo Mana iri muri wewe ikintu ca mbere ugira urukundo nushaka kumenya umuntu yuko ari umwana w'Imana vy'ukuri uwo muntu arangwa n'urukundo kuko Imana n'urukundo
urukundo rurababarira urukundo ntirugira ishari urukundo rurihangana urukundo nukuvuga ngo iyo ukunda umuntu uramwihanganira wihanganira n'intege nke ziwe kugira ngo bikunde yuko mufatana kuba kugira ngo mubandanye rero urukundo nuvuga ngo ni fondation iyo inzu yubatswe idafise fondation ikomeye itegerezwa guhitanwa n'umuyaga canke n'ibindi bintu ikabomoka no kuvuga ngo ibintu byose twokora haba mu ndirimbo haba muri film fondation yacu tutagize ku rukundo atarukundo rurimo ubwo rukundo nayo ni Imana no kuvuga ngo ivyo turiko turakora byose ni zero kuri urwo rukundo muri nuze tugitangurira muri presentation kuntu wari kuravuga ku byerekeye juste ko kwakira bajya abakinyi bavuye mu Rwanda hama hariyo abakinyi benshi batandukanye muri abakinyi benshi batandukanye nagomba mbaza ikibazo bakina Mr Sami bariho ba Beri baciza impamvu vuza abona kuko bari mu bantu je mfata nk'aba legend kuko yani bamugisha you see bari aboturi rero nk'aba je mfata nk'aba legend kuko bari mu bantu batangiye guteza yani intambwe ya mbere kubyo twumva nimba basajyanya twobasha kwiruka kugira ngo wenda tubwire hajyanya wenda tunaharenge abonya bari muri iyo nuze yanyu yes umva ubwa mbere na mbere mwino filme Mr Sami yayikinyemwo ino ingaruka yarayikinyemwo kandi n'ubu aracakina afise n'amahall menshi novuga ngo ari mu ba acteur bari principal mwino filme ingaruka urumva uwo kumutumira byari ibintu byoroshe cyane harakinyemwo bari abakinyi baninde bamwe muri bakinyi baninde bigitega no kuvuga ngo abo bamwe ntibashoboye kuboneka bivanye nuko ukuntu twateguye evenement siko yagenze auparavant nashaka yuko iba evenement nini hanyuma bivanye n'imvo zitatuvuyeko dusanga ntibikunda ko uwo mwanya dusa n'abavyegeza imbere ariko mu kuko kuvyegeza imbere turavuga ati il faut faire quelque chose naho ko bakantu gatoyi il faut ko tugakora hanyuma tukitegura evenement nini do Mr Sami namutumiye ariko ntiyashoboye kuboneka bivanye peut-être n'izindi mvo zakazi mugisha naramutumiye ntiyashoboye kuboneka bivanye n'imvo zitamuvuyeko yari eskije yarabimbwiye hanyuma duwe kuri ba Bere niho bari ba Amede ba Fanny Lavine ba Alvela ba Mimi ba Mr Giti urumva ba Chris urumva ngo hari abantu benshi cyane novuga ngo karaka evenement gatoyi ariko kari kitabiriwe n'abakinyi benshi cyane nene ndagushimiye cyane SABBAS n'wigano kitarahera kuko like nabwo uri muri babandi bagira utukwi yesi ko yare kwerekana kubwira yani ubuzima iri muri filme yani numviriza kandi kinacho rugera nubwo nizaya mu iboro by'Imana cyane ariko gospel zanda zumviza nesho gituma kandi yani tangazo la mbingu niyo video ya mbere ipo yani watangiye gupostinga kuri channel ya yosumva nyene yuko nyene ndazikurikirana nyene just like that kubera nyene yani ufite kubora ushoboye kandi nyene felicitation ko utagira kagwe kuko ino industry hari ukuntu usanga bajya anye jasa bajya bari hariya nacho gituma nakoze kino kibazo kubera ko nyene mbonye abakinyo kinisha mu buzima wenda n'ukungene yani ingaruka bakiyogiye kinisha baratandukanye nabwo ari babana kujya bavuga ati ngo SABBAS ngo nakakagwikiye noze nakakagwikiye nyene dushite nyene SABBAS ako ka evenement nyene gatoyi kari karyoshe ukuntu tuca turabona Fanny na Berndoy baragwanye mu yes ubumwe barunze ubumwe kandi ariko ubwo bumwe bunze twabuboneye uyo munsi nyene n'ivyiriwe birasirikira ugukurikira twabonye bwa bumwe ngo burabandanije mwashatse kuduha content nk'abamenyesha makuru canke mwashatse nyene n'igiki mwashatse gushika kujya munsi no tout d'abord ntabwo ari ikintu cari prévu canke twateguye n'umwe mu bakinyi Happy Riva niwe yabasavye aravuga ati ndashaka yuko Fanny Lavine turabona yuko bitavye abantu ari benshi biragaragaza urukundo muri industry ya filme ariko turashaka ko Fanny Lavine na Abel Nduwayo hamwe na Mr Libert bo gwana munda hanyuma baragikora mu nyuma no gusenga turasenga rero ibyo kuvuga ngo ntitwabonye ibikurikira mu nyuma nibaza yuko hataragera yuko twihebura n'ibintu byabaye 26 nta na desmene zirahera
urumva namba ari igikorwa bategerezwa gufashanya byasaba yuko namba ari Abel iyo bafise projet ikeneye umukinyi afise character nk'iyo Fanny Lavine afise namba ari Fanny Lavine ari karakina umupfakazi byasaba yuko mu kugira ngo tubone Abel mu gikorwa ciwe nuko yarasanzwe afise igikorwa gikeneye umuntu nka Abel mu gihe ivyo bintu bitaraba urumva iritararenga nta uritera ingata ico dushima Imana nivyo twabonesheje amaso hanyuma ivyinyegeje mu mitima ivyo tutaramenya si ivy'iwacu ivyo tutaramenya n'ivy'Imana rero ntidushobora kudiscussinga cyane ngo tuvuge ngo ibikorwa bikurikira parce que ibikorwa bisaba ama préparatif ni projet umuntu abasanzwe afise hawezi kurupuka ngo uwo musi nyene ucuvuga ati twasubije hamwe ngo ejo uzoze kunkinira no Fanny Lavine afise ama responsabilité yiwe Abel Nduwayo afise ama responsabilité yiwe ahubwo iciza twonezererwa nuko ikijya twakibonye basi urumva hanyuma ibizokurikira navyo si ivy'iwacu ibizokurikira ni ivy'Imana ni Fanny Lavine akazokenera akoresha Abel Nduwayo peut-être ni biganiro bazoyaga nkuko bari basanzwe bayaga bafashanye canke Abel nuko nyene ariko twebwe kugira ngo tuvuge ngo nibiki ngo bica bikurikira hama kuvuga ngo dukore ngo kugira tubahereze content genda umuntu wa mbere atabaye kugira ngo anezereze abantu simbaye kugira ngo nezereze abantu canke ngo abantu ndabahereze content niyo mpamvu utazonyumva mu bintu vy'ama base niki ndi wa wundi ndi il faut vivre mbayeho nka SABBAS uko ndi nuko nyene niko mbayeho sinza gukora ikintu kugira ngo koresha umwanya ndamunezereze cyane canke ngo stone ndamunezereze ariko ndakora ivyo nategerezwa gukora kandi mbona yuko bino bintu ndiko ndakora ata muntu numwe biza kubangamira kijya gikorwa cabaye cari gikorwa ciza umwe wese yonezererwa agashima hanyuma igisigaye ni ku ruhande rwa Fanny Lavine no ku ruhande rwa Abel kumenya ingene bakoresha iyo opportunité yabonetse canke namba ari imbabazi vy'ukuri zavuye ku mutima kumenya bonye n'ubwabo ingene bategerezwa kubikora ariko twavuze yuko urukundo ni ngabire iruti izindi zose aho nyine Abel gatoyi urabona jewe ijya video nk'ipostinga bace batanga kundungikira ubupande mu majambo Abel yavuze n'ubupande bumwe Libati yavuze amera nk'ushavuye mengo barashavurani ivyo bintu rege ndavuga ati ibi bintu none bizofutwa gute kuri SABBAS amazi yarasesetse amazi asesetse ntibayayora sya video zakozwe zagiye kuri YouTube nayo ntiyita nubwo bazobifukura kuri YouTube hari ababitereshaje babifise mu nzu ijambo rero uvuze muri interview urumva yani si nko gutera igiti yani ni ikintu ubukoze kizokwama ibihe vyose bugi no microphone ni kindi kino kamera ni kindi kintu rero je nkaca niyumvira ati none gasha ko turi mu rugamba rwo kurondera ubumwe gusubira hamwe kuko mwebwe ndazi uko muri kose muryoherwa cyane mubonye abahora bakundanye bigeze gushwana basubiye hamwe SABBAS wibaza yuko kizofutwa niki kijya kintu cyuko bigeze guterana amajambo barana tukana kabisa bararengera bararenza urugero SABBAS baza ko bizofutwa niki byo kintu kizobifuta nuko batoba imfungwa za kahise urumva ne pas être prisonnier du passé urumva akahise karahise nyene si vyiza no kuguma wiboka kahise ahubwo nurabe le présent hanyuma utegure future nziza nta kindi ngaho ndenzako ivyaheze vyaraheze bategerezwa kumenya vyarabaye hanyuma ivyabaye nibere ryayaze parce que bose nabana b'u Burundi urumva ivyabaye vyarabaye kandi ntidushobora kugenda ngo tubifute ahubwo igikomeye uno munsi ano mahigwe dufise uno munsi bo yakoresha gute niho hagaze kibazo hanyuma ejo botegura gute kazoza keza urumva kazoza keza no kuvuga ngo uno munsi barafise uburenganzira bwo kubifuta nubwo vyabaye babandi biyumvira yuko bitoshoboka bagasanga birashoboka hanyuma twebwe ngaho hantu nta n'ibintu byinshi tworonka tubivuga ko canke tugira gute ibitameze neza tubiragize Imana kandi bizogenda neza ku mwanya wacu ikintu cyose kiba ku mwanya wacu SABBAS burya mwe mu ndirimbo zawe urafisemwo indirimbo wowe warasubiyemwo nk'ubu wakoze mu kirundi bari mu Giswahili ukayisubiramwo mu Kiganda ahubwo mu ndirimbo zanje za mbere muri album ya mbere hari indirimbo zari ziri mix hariho narimba Kirundi n'Ikiganda aho narimba Kirundi n'Ikizulu hari nasanzwe narimbye intuze Igiswahili hanyuma indirimbo Tangazo la Mbingu narifuje kuyisubiramwo mu Kiganda ariko sinabandanije
namaze kwandika mu nyuma ndabihagarika hanyuma nabwo ushaka kuvuga nk'indirimbo noba narakoze kabiri hari indirimbo yitwa tugende gusumira muri botike y'Imana tugende gusumira mu mangazine ya Yesu tugende kuronderera muri stoke y'Imana tubike tubikuze muri banke y'ijuru amen nitwidoga narayisubiyemo mu Giswahili ndagushaka kuyo wowe warasubiyemo mu Kiganda ntaye no iyo nanashatse gukora nsubiremwo niyo tangazo la mbingu ekilango chegulu mukama tugambe kilango chegulu tuchetaga ariko sinayibandanije ariko mu ndirimbo za mbere indirimbo naririmba Ikiganda n'ikirundi Stone SABBAS fata kwanza gato yohanagura iyashu kubera je ndabona umenye nishobora guhera mu byihanganire nuko nyene niho nari nkiva muri sport umubiri wanje nturahora cyane nafashe dusha ariko umubiri wanje bakunza koresha mu media ndibazaho murabona muzenye cover ya filme ingaruka plutôt jewe rero ibintu byantuzenye cyane ni hatari twaramaze kononekera mu mutwe n'abasani rero uko biri kose SABBAS ameze neza SABBAS ishura n'ubwenge attention ariko hareke na Stone ndabibira akabanga cyatumye twicarana na Stone tumutsinde SABBAS barabidogera yuko bagiye bafilme kurisha umwanya uranciriyemo okay so kuko jite hari umumamanzi yeze kumbwiye ko mwakoranye indirimbo hama kumaze gukorana indirimbo yitwa Micheline keshi benshi bakunda kumwita Mishu arimba muri Have amiko mwakoranye indirimbo iyo ndirimbo mumaze kuyikorana ati ucuja mu Buganda maze kugirana mu Buganda ngo iyo ndirimbo barayikunda maze kuyikunda bashaka kubwira ati ngo uyihindure uyirimbe mu Kiganda hama then ngo ucuraza muraja muri studio muririmba mu Kiganda mumaze kwirimba mu Kiganda ariko muri video utushiramo undi mukobwa atariwe ibyo nyene kuko je Jendi kandi umuntu nkunda kumva yise mu mande zose ego sino kumva uri yana ngo numve ko yango nyene cyo guta kugucira urubanza wowe kandi ubuhari jise ni kukwibare just like nyene ibyo bintu nibyo byagenze gute kugira ngo jise shike ushire wundi mukobwa muri video waririmbye iyo audio OG atarimo no ivyo sinibaza ko ari ivyo igituma atari ivyo niyo ndirimbo nakubwiye twakoze tangazo la mbingu tuyisubiramwo mu Kiganda ariko nibaza yuko j'ai pas aimé le produit ibyo nashaka sivyo bampaye hanyuma iyo ndirimbo no kuyisora ntitwavuye tuyisohora rero le fait que na audio atanumwe yigeze yumva tangazo la mbingu mu Kiganda kandi twari twayikoze c'est-à-dire que iyo ndirimbo itasohotse hanyuma tuje kuri question yerekeranye na audio hamwe na video ni ibintu bitandukanye cyane gose umuntu urashobora kuba mubwiye ingumfashe backing ino ndirimbo hanyuma umuntu uze ntaba ari waseruka ntabwo ari nta mayoba yuriye inzu naho byoshika kandi mishunda namukumbuye d'ailleurs ukaba ufise nimero yuze kumfasha uyimpe ujya n'umwana w'umuhira ujya n'uwiwacu n'umuntu wahemije iyo mishuje nawe Mishu n'umugore wa grand frère w'imfura yacu haje ujya ni grand frère wawe ujya ni grand frère mama peace yego okay SABBAS tunakwibutsa yuko ujya ni papa wanje muto uyu ni papa wanje muto sa ni papa wanje muto famille kabisa oh good yego niyo mpamvu rero tugukorane abo be hange SABBAS yego murakunze kwidogerwa ngabari abakinyi b'amaresi bo mu Burundi n'aba gospel tingo nuburofa mfatiye kuba promoter benshi nga mu Burundi bagereranya n'abandi bakinyi b'amafilme bo mu bindi bihugu ngo nkizi ni cinema ngo cinema ingene zikogwa ngo ingene bimeze ngo nibabireke nibazite sketch nibabi yani bakabifatira nyene mu gahanga ukuntu nka kumumengo ntaco mukora ikibazo canje aho gitumbera naha eske SABBAS wowe filme mukwiye gukora ikintu bita filme ni filme yitwa filme be abari filme imeze gute biri filme irimwe ibiki nibiki
ikintu citwa filme. Wanaotudharau siku moja watatusalimia kwa heshima. Okay, iyo ni nyishu. Hanyuma ndagira ndakubwire yuko hari ino Amerika puissance mondiale uno munsi hari imyaka Amerika yari umusaka. Bisigura ngo ugukora kwabo n'inguvu ugukunda iki Amerika y'uno munsi vyatumye ihindura ishusho iva muri ya Amerika wa musaka irubakwa uno munsi naho kwipfuzwa. Umwana yavutse agenda etape par etape. Ikindi kintu naco umuntu ajya kunanirwa yikompara n'abandi agerageza kwishushanya n'abandi. Sasa je nze kwigereranya na Rambo, je ndi Rambo, I am SABBAS. Urumva ndi SABBAS nivyo nkora ntegerezwa kubikora nka SABBAS. Hanyuma SABBAS ari byo yipfuza gushikako nk'indoto, nico twita dream. Dream ni indoto nini ufise, igicapo ufise. Ivyo maybe turiko turakora no munsi sico gicapo dufise. Uwo muntu ariko aratwidogera contribution yiwe ni yahe? Yevuga ngo yara contribuer kugira ngo dukore hanyuma tubibinebwe ntitwakora. Niya bata contribution yiwe na ceceke. Ashaka kuturaba narabe. Bidakunda naho nirenganire. Ashaka kubiraba nabirabe. Atobiraba areke kuvyankisha abandi. Ariko kandi nagira ndamubwire umuntu yoba yimvira canka avuga ibintu nk'ibi ati filme uko zahora ziri mu myaka iheze uno musi siho turi. Twari twaramenyereye abarundi n'abarundi kazi igihe cyose igikorwa gisohotse bamenya izivuye mu mahanga mu Rwanda, Tanzania, Nigeria, iz'abazungu. Hano twari tuzi yuko hari ninde yonyene. Ariko pour le moment dusigaye dukora filme iyo nyene urita amazina natwe muri mu masaha nka 15 tugasanga abantu 10,000 bamaze kwiraba kandi abantu tugasanga benshi n'abarundi. Twebwe turi proud naho turiko turava naho turiko turagera. Rero urumva aho Imana igejeje ikora turayishimira hanyuma aho tugeze dukora natwe ntitwokwigaya bivanye nuko hari ivyo bari abaronse twebwe tutararonka. Ahubwo abo bantu ico tubasaba bantu beza muri ko muradukurikirana, bantu beza muri ko murasuzugura ibikorwa twe turiko turakora, thank you so much kuko ariyo mbono yanyu. Ariko reka natwe tugira kandi tubasaba ni mudushigikire namba hari inzira zo kudufasha kuja gukora ama formation hanze y'igihugu kugira ngo natwe tube meilleur nk'abari abantu muri ko murabona muri ko muratubwira ko akarorero. Please help us, we need that help. Turakeneye iyo mfashanyo s'il vous plaît. Ndiko ndabivuga ndabaraba muri kamera. Turakeneye iyo mfashanyo natwe turipfuza gukura. Hanyuma filme it money n'amafaranga. Kugira ngo dukore filme nziza we need money. Dukeneye inoti. Wewe uri kuravuga gutyo wicaye ahantu ukafisa kanoti, please nutwinvestisemo urabe yuko tudahinduka kuba babandi bifuza. Yes, urabe yuko tudakora filme iri kuri ugo gwego nawe uri kurashaka. Urumva rero nimudufashe aho kuduca intege ahubwo nimudufashe kandi namwebwe nyene les journalistes nimwebwe bambere bo kutuba hafi mudushigikire aho kuduca intege. Yes, ni vyiza mu bisanzwe iyo umuntu mubwiye ngo hano hantu wapi wakoze nabi, I like it. Je yumuntu ambwiye ati hajya ahantu vraiment wapi ntiwakoze neza na cyane iyo atabivuze mu buryo bwo kunca intege ahubwo mu buryo bwo kunyigisha. Urumva kuko ubwiye umuntu ngo ahantu wari gukora wakoze nabi cumwereka gira kumwereka wategerezwa gukora ukugakora kajya akantu mubwiye kaca kinjira mu mutwe ubundi musi usanga yabikoze neza cyane. Rero ni mwebwe dufise kudushigikira mwabafana, ni mwebwe dufise abene gihugu le gouvernement mu gihe mwo tufata mu mugongo natwe filme ndundi twegeza ku rundi gwego parce que murabona yuko turagerageza kameme turagerageza muri bwa buzima turimwo. Murabizi mu Burundi na YouTube ntaciduha parce que hano tutararonka partnership na YouTube. Urumva n'ama view ya hano wacu usanga ata kintu ari karinjiza. So
turaca n'ubundi mu kubona dushobora kudacika intege tugakora tugasubira tugakora mwari mukwiye kudushigikira mukadufata mu mugongo abashoboye kudusengera mukadusengera abashoboye kudufasha ingene twogira ama formation ahandi tukagira ama formation hanyuma ibintu bikabandanya bigenda neza Sabazi warakiriye reka ndamwitenga intare y'ingore kuko niko twakuze tumuzi nyine mu ntare y'ingore yari yaje muri iyi filime yawe ingaruka canke yaraje gutembera mu bisanzwe ubwa mbere iyi filime yawe ingaruka canke yaraje gutembera mu bisanzwe ubwa mbere na mbere nibaza yuko jewe igihe ca bonane nouvelle an vyabaye ndi mu Rwanda mu vyari vyanjanye harimo kuja kumenyekanisha ibikorwa nivyo kuko nagize tawa ku ma TV makeyi n'ama radio kuko nari mfise umwanya muto ariko kandi mbonana n'abakinyi ba filme nyarwanda aho twashoboye kubonana rero n'intare y'ingore tugenda twujuje ndababwiye cerekeranye no filme turiko turakora yitwa ingaruka rero bari baje hano baje gukina muri filme ingaruka ni nta kindi cyari cyabazanye okay ikibazo cy'ubujuju cyane sasa nashaka kubaza ikibazo cy'ubujuju ikibazo cy'ubujuju ni ikinya twatangiye kubona Fanny Lavine aja mu Rwanda akina filme na Asia after igihe gitoya Asia ni bari Asia acaraza ubu yani yaciye igihe na Aberi acagenda mu buga ari mu Rwanda nyine akora filme n'ujya Asia ese aragaruka ubunye kandi twongeye kandi kubona Sabasi ariko akorana n'intare y'ingore sasa kibazo cy'ubujuju aho gihagarariye ni ngahanye bega koko abanyarwanda bajya bakinyi bakina amafilme yo mu Rwanda mubizira yuko babaruta cyangwa ari kindi kintu mu profita kuri bo okay ubwa mbere na mbere reka mvuge nka SABBAS icajanye Fanny Lavine mu Rwanda muzokimubaza icatumye akorana na Asia niwe mwokibaza Abel nyene c'est la même chose impamvu nanibajije ku kuntu kuko urumva yani nibajya abantu jite bariko bakora neza babantu jite n'igihugu bavuga ati bajyana kuko guys no what ubuje ndiko nkorera nk'umuhost kugira sindiko baza sindiko nkora nk'umukina filme yani impamvu ndiko ndebaza ati ni nkuko oya kubera ko like ubu unya urabona kile gano dukoresheje kiraza gukubita views sana kutiganiro bakaba bakoresheje Fizo uraza kubibona bakoresheje ikiganiro Fizo yavuye ku kibuga c'indege kandi byari bishishikaje uraza kubona itandukaniro riri kuko impamvu jizirani je yani ubuye ni kuvuga ati rero nti ikandi iyo yari exclusive you see sasa uco yani uza kubona itandukaniro yuko filme ndundi sigaje iri hejuru sana kuruta yani indirimbo yani abantu abaririmbyi baririmba indirimbo ko naba host uravye ubunya kenshi bashingira ku buzima bwamwe bw'abakinyi ba filme kuko ari mu busiye mufise abafana benshi cyane you see bamwe nataye gutanga bizaze ako karorero ka Fanny Lavine ugenda mu Rwanda Abel nawe nyene uko nyene nawe uko nyene yani nukuvuga ati ni kubera iki baserekana kibaze neza ni kubera iki none basi mutigera mutumirwa mwebwe basi mugende mu bafasha ari ariko akabari bo mabaza kubagira ni kubera ko babaruta canke ni kubera ko hari kindi kintu mu profitako thank you so much hano ndakwishura ubwa mbere na mbere umbabarire nanje ndakwishuza ikibazo urugendo rwa Fanny Lavine gwaramuhaye umusaruro canke nta musaruro gwamuhaye inde Fanny Lavine umusaruro ahari très bien rero namba vyaramuhaye umusaruro bisigura yabikoranye ubwenge kuko yakoze ikintu kandi atahombye yaba Berlin c'est la même chose hanyuma tugiye kuvuga ngo iyo umuntu afise ahantu amaze kugera wowe utaragera kirazira kwihagarara ko nguvuge ngo je ngo no ngo I'm the best umva vya bindi umwana ashobora guhaguruka naho no kubita ama views angana gute ntibisigura yuko nca mpinduka kuba muri legend hariho umuntu ntegerezwa kubaha urumva hari umuntu ntegerezwa kubaha icyo gikorwa yamboneye izuba muri ico gikorwa okay jewe muri mu myaka ya ma 2013 2014 niho twabona zino intare y'ingore kwa urumva ukaraba uno muntu wewe jewe atana ide yo gukina filme mfise wewe yarabirimwo kandi abirimwo neza akinuka avuga uno muntu kwateye ubwoba urumva tukote ariko aravuga ambire yuko yatanguye numva atanguye kuvuga ngo urumva ngo dans les années 2008 ngo twakina ama filme ngo urumva ngo 2008 nari mwishure nta ide urumva nta ide yo gukina film rero urumva iyo uri kumwe n'umuntu akuruta nico kimwe nakujya kunakoranye na Rose Muhando abantu bamwe bari yuvira why watoye Rose Muhando utotora Joel Rwaga ni tubona umenga aravumye ino saha no agashitsi kakera kavumbi ku muriro bro
ujya muntu n'inararibonye yahuye n'intambara nyinshi yahuye n'intare nyinshi ashobora kugira ikintu akubwiye ico kintu kikaba nka fondation y'ubuzima bwawe so barya abantu gukinana nabo biratahuritse cyane game babibanye mu mwanya munini cyane n'abantu bakurikiranwa cyane kandi natwe twipfuza yuko twagura akarere ndabizi neza na neza uko intare y'ingore canke tukote azwi hano mu Burundi siko SABBAS azwi mu Rwanda none namba we yarashoboye kwifatira imitima y'abarundi why not SABBAS atokwiyumvira kuja kwagura akarere na waje kumenyekana mu Rwanda kirengagize ko ico SABBAS ni ari bwatangure yes sasa reka tureke gushingera mu mademi ikomeye kuko urabona kera mutama yani uraba filme z'abatanzania twa tuvuze yuko nuzeye kanumba yararenze na muntu umwe mukosora ubu yana ushobora kuraba filme yiwe kushavuga borare arakanu kabuze but still this time yes. ubone kuri uyu mwanya umubisigo tukiriye rero SABBAS nabwo ari bwinjiye muri game je niko shiga muri uyu mwanya rero SABBAS kuko uvuga ati ngo mu Rwanda wenda usanga utafasha umwanya munini uhagije cyangwa ugene muri YouTube studio yawe uraba ama pourcentage y'abanyarwanda bagukurikira nabo bangana gute kuko mumara kunge babishira umva nkubwira ikintu kimwe na kubwiye inguvu za collabo inguvu zo gukorabora n'abandi iyo umuntu ari kagenda wenyene aranyaruka ariko uri kumwe n'abandi ushika kure iyo rero niyo ntuzeye niyo slogan yacu urumva ensemble tugera kure urumva rero kiye kujya bakubwira umoja ni nguvu ubumwe buzana izindi nguvu uriya intare y'ingore arafise abafana biwe mu Rwanda batanze kubona ari karakinana na SABBAS bifuza kumenya uno muntu ninde yo niyo profitation rero iri mu ngaho yes uno muntu ninde tuko tarafise abantu biwe nanje ubwanje ndafise abantu batari bamuzi urumva dukinanye we arafise ico yunguka nanje ndafise ico nunguka rero gukorana n'abantu so kuvuga yes urumva yuko bari n'abantu banatuboneye izuba muri kino gikorwa gukorana nabo biba ari ibintu byiza cyane hari utuntu twinshi wigira ko hari niki ariko urumva kandi yuko ni n'uburyo bwo kwagura akarere wewe nambara ashitse hano je kubera ikintu shikari hanyuma mwavuze ati kubera iki batabahamagara namwe ni murindire very soon bobo barabikoreye urumva ko dans les années 2008 bari babirimwo ariko bariko bahamagagwa muri 2023 kandi muri 2008 bari babirimwo SABBAS nawe atanguye muri 2019 ntiwumva yuko afise igikorwa cyo gukoresha ingufu cyane kugira ngo turabe n'imiburi muri 2024 canke 2025 yuko batangura mu Burundi hari cyamamaye bakaguhamagara bakunda kwizeyemo yewe imba numva gize kuba baje sinje kuba baje ni kubera ko like wenda bagiye gusubira kuri top wenda kuko bro sindakubeshe ari abantu bamwe bari bamaze kubibara naje example ujya ntare ingore ntakubeshe je nawe nari ariko right now mes chers amis ariko right now muri ingingo ubu ubunya n'umwana muto uyu right now ubunya n'umwana muto agiye kumumenya kuko nta yindi film yakoze hit nk'intare y'ingore kandi twoshingira ati ngola ngo Johari yakinye ngo Kanumba muri 2000 muri 2006 turi muri 2023 duko kwitwa ubuzima umufakazi sizi ngo za nsoro za umwanya za babera hino yere ibintu nk'ivyo yesi okay ndagutahura rero wewe kibazo cyaho gihagaze wewe umizi yawe shinza hano mu Burundi ariko je nanje vision yiwanje yamaze kujabuka ntiri hano ahubwo ndiko ndinjira kuja gupambana hari kibazo cyo gazi bakuza kurusha umwanya medena kibaje kandi nabi SABBAS yari yatubwiye ati ngo sinzi gifaransa yavuze yani about just something like ngo inyose la force yani ngo mu Kiswahili umoja ni nguvu umoja ti umoja ni nguvu ubugirigiri bugira babiri kabwira ngo ubugirigiri bugira babiri ati ndabizi ko bajya abantu kugira ngo baze gukora yani mugomba kuba mwarabahereje amafaranga bivaye n'ukungene bakoze cyane kuko ntibozira ubusa none ubwo bumwe canke yo umoja ni nguvu bugaragariye he mugiye uwo umoja wenye umeuza pesa ivyo vyose ningaruka ubuzima buguha icyo wabubikije babikije inguvu reka basarure natwe icyo turiko turabitsa tuzogisarureje SABBAS aho hari muri cinema tuje muri music gatoyi SABBAS
abaririmbyi baririmbura bazi hari umuririmbyi ushobora kumviriza ukavuga ati no muririmbyi vraiment oya nkuko akarorero harabaye Primustar nga mu Burundi orega aratsinda Double J aravamwo mu gihe umuntu wese azi neza yuko Double J azi kuririmba atotsindwa na Oleg rero ikibazo canje kigarukana ikija hariya muri ba Oleg nabande karakarorero SABBAS aremeranya n'imiririmbire ya Happy Riva ko benshi nimara kubajika ikibazo cyo barabambwira ati uko rafya Happy Riva mushauri ibi bitwa byace urumva SABBAS we aremeranya n'imiririmbire ya Happy Riva ko ari karasora n'indirimbo nyinshi mu buzima bwanje I do respect ndubaha umuntu mubaha n'indoto ziwe peu importe uko izo ndoto zibe ziriko ziragenda nuko ari karazinjiramo sinzi icyatumye haguruka sinzi n'icyo ari kararondera mwico gihe ico nkora nukubahiriza umuhamagaro wiwe nukubahiriza igikorwa ciwe nukubahiriza icyatumye haguruka jewe kugira ngo agire iyo ndoto yo kuririmba namba yigiza ryamye nyamba ari yicaye nyamba ari kuri volant ari kara drivinga jewe siho narindi urumva nitwari kumwe mwico gihe sinshobora kumutahura nana gatoya urumva sinshobora kumutahura ariko wewe niyaba azi iyari karaja akababona iyari karaja nabandanya akaba atabona iyari karaja nahagarike kandi ivyo ndabibwira uwari we wese yes we bavuze ko erega yakwishyuye ikibazo nyene ariko aho nyine harimo akantu kaza umviriza je nakubwiye ko ndubaha umwe wese n'umuhamagaro wiwe nibaza yuko yahagurutse azi iyari karaja azi n'ivyo arimo ariko niyo abahagurutse kwinezereza gusa canke ari past time atabona yava niyaje yohagarika ariko niyo ababona parce que iyo vision yiwe je nayo nzi urumva uwo muhamagaro wiwe ntawo nzi indoto yiwe nicashaka kugira ko naco nzi rero ndubahiriza cyane urumva ndubahiriza iyo ndoto yiwe icyatumye haguruka kuko ntaco nzi mwico gihe sinshobora kumujajinga ngo ndamubwire ngo hagarika canke ngo randanya canke ngo ndamujajinge ngo imiririmbire yiwe kwa jewe I do respect igikorwa ciwe jara musambajije uramutsumbajije kibazo ati ubona gute SABBAS iyo arekomeze kuririmba no gukina amafilme sinenda gucari abo do you know why koro cyakubira ati nakomeze kubera ko film ubuzima nyene yani yabaye yakire sico nyene kuyakira na the way yani acting amwe kandi urabizi tugeze kibo byo kuactinga negura benshi si so yani kuba ndamwibajije ngo bati umutipe arabizi kandi nkaca ni mamu gishina kugaje indirimbo ziwe kuba ko cyene indirimbo ziwe arabizi bizigura ati rero ni yakabaye atabizi byari kungura kuvuga ati nyene SABBAS bihebe naguca avuga nyene nimba ubona yuko kukira filme ubona yuko ari ntuze ya bikomeze ariko kuko zineza yuko nyene kuko ari byo wawe nyene uba rero yani uba Riva mu cyamake gusa message yuko bati abihebe Riva na abihebe kuko yakaba yabizi SABBAS yakuvuga ati sharu kuko Imana ririmba ye bro komeza ako nibatanze example urinze gutanga example ngo muhamagara kuko SABBAS urabona Happy Riva je n'umugenzi wanje urumva n'umugenzi wanje je maze gukorana byinshi rero je ikintu umugenzi wanje akoze nzabanye kinyereka je masishuti ngwe apana ba compara haro nivyo nabona ba compara ngumviriza n'imiririmbire yuyu umviriza ni vraiment ngo ibintu vraiment nibigenda uko urumva boss urubaza tuko turamucira ariko nibivugwa kuko ikintu kimanze kuvugwa kiba cyamaze gusohoka re abari nka content bumwe nyene ni bumwe na gwa rukundo umwe mukoresha travail ukamukungira agomba kwa wenda kwandika neza kugira ibintu nk'ivyo yasi then ukungira ugomba gukontrola ijwi nyone ntabwo tugomba kuba injyaja just like kuko yani abakoresha amafaranga kandi mu gihe cyose umaze gukora ndakikora bizi impamvu akomeje filme mutani kuba ko ishambira mbere ya filme musi y'ijuru babanje kwakira bavuga ati yani muri paradise ho byari bindi bintu si bija biguhereza kuri cize cyo kuvuga ati maybe I can just make my own movie you see then ucuragenda urabikora you see nibwo ko ba commentaire menshi yagiye ashigikiye nomaze kubona commentaire nubwo avuga ati sawa nyine oya ngo reka ndabemeze ku commentaire igiyo yani ijana commentaire imwe yonyine kubwiye ati ngo sha nice song y'umugore wawe wenyene muzega ukobeza kandi uko umugore agomba kugushigikira okay let me tell you this first of all hano turi kuri media you think yuko turiko durahanura Riva canke yuko turiko tubwira abari ko baradukurikirana we wambwiye ngo Riva n'umugenzi niyo bari umugenzi uri njyajya
niba ari umugenzi wawe uri njyage parce que namba ari umugenzi w'ukuri ibintu vyiwe ntiwoza kubivugira imbere y'abantu wari kumusanga hariya aho abantu ahuzi aho akorera ntahuzi why not togenda ufise ino microphone kugira ngo ntagire ngo uri kurondera content ukambwira ati wait ukamubwira ati Riva urabizi yuko uri umugenzi wanje nari ndagukeneye twicarane tuganira and then yo mpanuro ukayimuha yes na standards iramuzi Riva uramuzi why Riva okay no Riva nakomeze filme Riva nakomeze filme kuko filme iramubereye filme ikora neza je sindi ngeje tugize ku boje sine byo kwafasha ibike ariko no kuri mwana nyene kandi waruwaje koresha umwati ngo ni kweke bikoze nga kuri social media example urabona impamvu abantu benshi ubunya bariko baragosana muta spec yani ku bantu bakurikirana mu mutipe kimamanda ni kuba kujya mutipe akoresha social media akayobya imitima y'abantu benshi hanyuma ariko kuko aba yakuvuze wowe SABBAS ukumva ati wowe urakijijwe ntushobora gutuma udiscussinga nawe kuko bibasanga mu ngo bugiye contre ariko babantu bose baba bakwizera wewe bacha batanga kugenda bakuva ko ya mitima yose uba warakije muri ya film ubuzima ambuza rose gusakana gato gusakono nako bachavuga ni gute mutibe dukine film ubuzima kandi atari kwari kandi ivyo mirakora kuvuga ko atari nabyo naje tuma rero social media agenda yikundira iki kuko sinabwo ari Riva wenyene aririmba ariho nabandi benshi bizugate nimba bameze ko ubwo ashobora guca yibaza ati reka ngene mu commentaire mbega ama commentaire se asaba guhindura cyangwa asaba kubiyeba nangaye kugira ngo kuko mutama burya ari tandukaniro ryo gukora business mu bintu nk'ubu unya ndandaza ibiyo shobora kugenda kudandaza ibiyo mu isi bamwe impumyi okay let me tell you this okay mbiza nkubwira ibiyo mwisi bamwe impumyi kandi mu mzitira ngomba guca minda vuga ati nimba habi impumyi rero ngaboro reka zari twadukoni zikoresha okay tout d'abord nka jewe numva turiko turarengera ati gute hano twari sanse kuba turiko turavuga ku ngaruka twari sanse kuba turiko turavuga ku buzima ariko ubu turiko twinjira mu buzima bw'ubundi muntu and biyo bintu je sindabikunda kuko uwari we wese nibwo buzima mbayeho mwihangane nibwo buzima mbayeho ejo je koresha umwanya no kene ikintu ndakubwira sinzokikubwira kuri media nzoza ndakurondere kuranda kuzi nimero yawe ya telefone ndayifise nzoza ndakubwire kandi nanje niwagira ikintu ushaka kumbwira uzombwire SABBAS twicarane tuganire ndi umuntu yumvira cyane ndi umuntu ahanurika ndi umuntu agira inama nkumva inama umuntu angiriye rero iyo tuje mu buzima bw'ubundi muntu kuza kubudiscussinga d'ailleurs tukaba turiko turabudiscussinga imbere y'aba bantu kuri jewe numva ta honneur bima niyo mpamvu ndabasabe iyo ntuze closing hanyuma tuvuge yani SABBAS ati ubwenge cyane kuko naje nakabene kuri intebe uce yagaho hagati yari kwishura just like that you see sasa ikintu gihari wari kuvuga ati twabe two turaganira kuvyerekeye ingaruka yani ingaruka konye turashari muri za ngaruka ntabwo tugire tugenda contre ya sije uzi kubera iki sorry gato yakoresha umwanya impamvu ni kubera ko yani izi ni ingaruka rero mbega yani iyo ngaruka tugomba kuzoza twigisha filme tugakina filme tugoza kugaragaza ingaruka z'ibintu byabaye bibi cyangwa tuzoba byiza yuko twona kosora umuntu bifuye ko azohura na za ngaruka mbi nyene nabo turagenda kontre na singaruka turacazirimo okay rero tuvuge ku ngaruka nimwavuze ko turi mu ngaruka reka tuvuge ku ngaruka ingaruka ni filme canke ni série yatunganijwe na GN Films GN Films ni Good News Films canke inkuru nziza films iri kuri yo channel ya YouTube yes okay ahubwo ngira ngo nakoresha umwanya twaherukana ibikorwa byanje nk'ibipostinga kuri SABBAS Burundi okay rero bakunzi ba SABBAS nkuru nziza nagira ndabamenyesha bivanye nuko hari indirimbo nyinshi zabaye muri stock byanka ariko tuzisohora urabona indirimbo bisaba yuko umuntu ayihereza umwanya hanyuma ugacisanga uno musu postinze indirimbo ejo filme higeje ukacusubira filme ukacumara nka 3 mois uri ku postinga ama filme gusa haragera igihe umuntu mubwiye ngo uri umuririmbyi agiye kuntuze kuri channel yawe akaca sanga ahubwo ari kabo zose na mafilme indirimbo akarinda kugira research bikamugora navuze ati bino bintu ndiko ndavanga ama dossier atavangika reka indirimbo zigume kuri SABBAS Burundi niyo bamenyereye niho natanguriye hanyuma ibijanye na filme navyo bije ku ruhande rwa filme kugira ngo igihe cyose nifuje kurekura indirimbo ndayirekure ku mwanya ukwiriye rero kuri SABBAS Burundi abantu bazosanga ko indirimbo n'amafilme yatanguye kameme zatanguye ziracariko ariko ubu nshasha nk'ubuzima guhera kuri partie 14
ubu turi kuri partie 24 bientôt tuzoshira ko partie 25 turiko tuzishira kuri GN good news G na ne ukacugira films cyangwa ushobora kwandika ubuzima wanditse ubuzima ukandika nka partie 24 cyangwa 24 cyangwa 23 uca ubibona no kuvuga ngo ucubona iyo ntuze hanyuma ugenda ukore subscribe kuri GN kuko nino filme nziza cyane yitwa Ingaruka ino serie yacu izoba ihurikemwo abakinyi presque nka bose iyi izo iruta n'ubuzima ndakunda ko collaboration gukorabora n'abandi bantu hariho benshi muzobona mu bakinyi mumenyereye hano ba Mimi Mireille ba Chris Goliath ba Mr Sammy yes ariyo Chris Goliath Chris yakora yani muri My Love Story na Chris wo muhuriro ninde abo babiri Chris wo muri My Love Story yatanguye mu buzima muramuzi na ntuze na Chris Goliath nawene ayirimwo ba Alice yo kwa mutima ni benshi cyane nitwo badondagura ba mama kaje neza yo akabazwa kikaza mu bwonko bavuga ati ngo igikutoa cyane kuruta yani ifimu buzima ariko before gabo kugiye kujyoa cyane yatanguje kwanza kuvuga ati like ngo yani zohuriramo n'abantu benshi ngo igiye kujyoa cyane none igiye kujyoa cyane kuko jisi yari mu abantu benshi cyangwa ifise na story twika cyane kuruta ubuzima man nyemeze umviriza wait and see ni ku munsi wa kabiri niho tuzoyirekura s'il vous plaît umva ndazi kutompisha ni filme nziza cyane ifise histoire iryoshe nziza cyane gusa iteye agahinda urumva nyene urinze wumva ingaruka abantu bitege kubona ingaruka mu buryo negative mu buryo positive ivyo byose birimwo hanyuma gituma nakubwiye ngo bagiye kubonamwo no kuvuga ngo ubu novuga yuko najabutse Uburundi nakoranye n'abandi bantu bo mu kindi gihugu bientôt ndiko ndifuza yuko mwino ingaruka nyene ikinamwo n'abatanzania ndiko ndashaka ahubwo ndabe yuko yokinamwo East Africa yes nuburyo umuntu wese bari karagerageza gukora kugira ngo arabe yuko ibikorwa bigera kure ariko cyane nagateka k'igihugu kiwe hari abantu benshi baba babayeho bazi ngo mu Burundi nta bakinyi bahari ariko uzarikira yani bamwe umutarazi ubune barabizi wenda bo kwanga gusa kubivuga gusa babizi SABBAS je mbona wambaye impeta nakubwiye ati nibwo kwa mbere duhuye na jewe no muzi yawe na nje mbora just ibonye zamada wa musomye no wambaye bonye ngori wedding nyene iboro nizo noko tamubone ngabo nyene ari mu rugendo okay SABBAS ewan Hareje ndabona turi ku musozo abakunze bahera mu mubindi tuzosubira tubandanye hambuze turi ku musozo kwera mu nkakanya ko gusoma ko tukwatatse bari atari SABBAS Sandrine Kamikazi n'umugenzi wawe hari indirimbo imwe gusa niyo maze kona muri flash yanje muhira uri kudandaza indagara ndegere sandagara iyo ndirimbo je nasanze bariko barayiraba kuko party ya gospel indirimbo za gospel ewana no kuri mama yake ni wakunda kuziraba cyane ndahija mugake ariko umunsi umwe nari nteramye muri salo zambone iyo ndirimbo iragiyemo ntazi yuko je tuzinanye ariko nambwira ati ni SABBAS wazi kamikazi cyane Sandrine Kamikazi nambwira ati ni SABBAS ikadandaza indagara iyo ndirimbo rero ayimpamvu nzanyemo kamikazi kwanza gatoyi kamikazi novuga neza yuko abenshi baramuzi baramumenye ariko hari abandi batanguvuga ngo kamikazi yarazimye point iringa kuri SABBAS umukinyi wa filme cyangwa umuririmbyi azima gute azima kubera iki ni kuko abantu bavuga ngo yarazimye aho hantu rero ni jambo ryo kwitondera kuko iyo umuntu acanye umuriro urabanza ukaduza urubeya rwinshi rurimo n'umwotsi yera umwotsi ni utangura kuba mwinshi abantu bose bakavuga ati hajya ahantu hari umuriro hajya ahantu baracanye mu kanya bakabona urubeya ruraduze tujya muriro watse kabisa ariko fais attention iyo za nkwi zimaze gucika amakara rwa rubeya rutakiboneka na wa mwotsi utakiboneka umuriro wa grave ubusiga hajya mu makara rero iyo muriko muravuga ngo umuntu yarazimye umuntu abafatiye kuki abafatiye kuri wa mwotsi yahora abona atakibona canke abafatiye kuri gwa rubeya rwarurumba cyane atakibona canke abafatiye ko atazi yuko amakara ari karaka
abatazi ko naho unyura hagasha ahubwo urazi iyo umuriro wabaye mwinshi iyo umuriro wabaye mwinshi namba bacaniye ngaha nahajya ntushobora kuhahonyora nahajya haba hashushe rero umuntu kuzima muzore mwitondera iryo jambo gitwa kuzima urashobora kibona umwotsi ukaba utakibona urubeya ariko amakara akaba ateye ubwoba rero kamikazi n'amakara ari karaka kamikazi iyo niyo nyinshi umurose bantu bacu mwe uvuga ngo kamikazi ngo nakiboneka nakigiriki bo ico kintu haro n'umurimvye twasabye bigeze kuvuga ngo hazima wagize warurumbye nene wazima kuko umuntu niho uvuga ngo yarazimye utigeze umubona yarurumbye rero SABBAS bakakubwira ati fais attention ubu uzijyankwi zarurumbye kuko ndibuka mu ifuru kera mu mirango twaraja kurondera kukura amakara kandi ugiye iminsi kiri mike amakara wasanga warasha reka ahubwo uhasiga ubuzima uhasiga n'ubuzima ego uko niko rero ibintu bimeze ubu wazimye bo mu bisanzwe raba kwanza umuntu eske ubameze gute kuko hari umuntu ushobora gusanga wuwita ko yazimye kubera atakikora ibikorwa ariko yimereye neza life imeze bien afise uburyo arebana ari karafasha afite ama academy harabana ariko ntabwo ariko arakora ngo kuko byamunaniye nyene cyamushaka SABBAS umwene yabivuze ayani ayo makara kibega gisige niki wenda ni kongereza aho gusa inkwi bica byaka ntarinda kudomeka kandi ngo yaze gushasha rero guys nibisana ndabakunda byatari je nzogaruka kwa SABBAS apostize episode igira gatanu ko yumva maze gutahura filme bye ubonye ngarutse kwa SABBAS nyene nzobanje kumushimira cyane birenze cyane nyere kumutwenga cyane birenze nyene nimbe na SABBAS reka tugushimire cyane wakoze kutwakira wakoze kuduha umwanya mwiza abakunzi bacu jewe ikiganiro nkora vraiment ntababeshe je sinanigwa ngerageza uburyo bwose umuntu dukoranye ndamukanye neza avuga ati kabisa je uramfise ko ikiganiro je maze gukora mu biganiro maze gukora byose kenshi baragarukanye ngo ikiganiro wakoranye na SABBAS kiri bien cyangwa twicara ngo kiri bien ariko nagikurikiye nsanga SABBAS yandushije amajambo ya nanje no munsi re mumbwire ko namurushije cyangwa twamurushije na Stone cyangwa yasubiye kuturusha tube 2-0 kugira ni twagaruka cyo tubade amajambo nabyumvise rere ndabafise ego cyane SABBAS turagushimiye cyane ariko gira icyo by'abantu kwa dukurikirana kame umuntu yabikurikiranye byose kandi ari birebire okay nagira ubwambe na mbenda bashimire abakunzi bakoresha umwanya media kanya mwafashe bwo kudukurikira imana mwijuru ahumugisha hanyuma ndabibutsa harabashobora kuba babikurikiranye bagakurikira agaparti kanyuma ndabibutsa yuko bientôt tugiye gusohora filme ingaruka izosoka ku munsi wa kabiri saa 2 zo mu gatondo ni filme nziza cyane tuzoshira kuri GN ni tariki 11 z'uku kwezi kwa kane uno mwaka nyene hanyuma tuzoshira kuri channel yitwa GN Films hanyuma ni filme nziza cyane seri nziza cyane nizera ko tutazobarambira hubwo rero ndagutumira kuja gukanda sabone cyangwa subscribe imana mwijuru ibandanye bahezagira turashimira ingene mutwitaho ingene mudushigikira mu bikorwa imana nyene amahoro ibaho umugisha murakoze ushobora no kwibaza ati yuko ngo wamukurikirana ubuzima umaze gukora subscribe wari wakoze subscribe ubuzima igitangura ari kuri SABBAS Burundi right ariko ugasanga yani ukomeje kwiraba utaratsonda subscribe iyi channel iri kwiraca kuri iyi filme yani ni yindi shasha dugurabe ko kanya gabuka kakagitukura gatsonde ko nyabwira ngo notification uzo wa mbere kuzurakira nyene filming tugire basi ala sante gatwasanga ikiyago kabisa twese cyari ya turakunda cyane